Nanavyibagiye neza sinari nkivyibuka. Oya twabaye kangahe? Nabaye uwambere mu bayobewe. Uwambere mu bayobewe. Ha? Ndibuka wa mwana we sincambana n'agapantaro kari mu kuntabukirako, ha? N'umupira sinyironka n'isabuni ryo kumesa. Wabaye uwambere mu bayobewe. Ahubwo papa ingagenda kubwira. Oya utarambwira sanza bize ko ukomeye. Wumvise ubwihe bwinshi. Uburenzi. Nabaye urabona bamamagaye abandi bose bari kubera jewe bashatse kunsoma ndumye abandi bose babasomye bashatse kunsoma ndumye mwibanga. Mama yanje nariko ndavyagaguruye uko sanga nawe uri tonovide nta bwenge ufise Paolla aje no gufata kuzingazinga Paolla kuzingazinga agushira mu mufuko Paolla wafise ubwenge wewe Soundpick TV. Ikintu gituma mw'ishure atamanota uhoni urasamashane wewe kakoba karasamara gose Karasamara nakadebire ikintu gituma mw'ishure kama kabo wanyuma n'igiki ariko nanje sinzi magasamara abakobwa ukize wewe ndashaka ntibasiba kumbwira yuko ufise ubwenge none we ntibiga nk'agakobwa ikintu kitwani kubu wanyuma mu bayobewe yewe wo kuraba umutwe wo kuraba ukuntu umeze ujya gusuka kumbe kakawewe akagugu yewe umviriza renda ndakwirukira wewe umviriza udahinduye vyihuta ubu uraba muri gisagara udahinduye hera barabashara bamwene wanyu amene uraza matafise uyu bambira bafise ubwenge uri kw'ishuri abasinziriye ubusinziriye abandi bana biga nawe usinziriye wa mwana we urazi yuko ku gicuraza amafaranga ntanga umviriza w'agakobwa ndaba ndi ndiko nabwiye we byanka bikunda uzogera kuri mije umuntu n'amateke ugatumba umvise uzosha kuri mawe uzosha kuri mawe ndabira ko umviriza w'agakobwa Paolla ndagatera amakofi ndakabarire hagati yo gukanokora amakofi n'ukadugana ruguru dutora iki tukadugana byabikunda bishoboka kuko ntibishobora gusuba ubwenge namwe wanje ngaho ntibishobora nibikunda ubwenge gusuba ijambo bwinshi bwije muri akawerewere tete vide umviriza icara nanavyibagiye neza sinari nkivyibuka oya twabaye kangahe nabaye uwambere mu bayobewe ndibuka wa mwana we sincambana n'agapantaro kari mu kuntabukirako n'umupira sinyironka n'isabuni ryo kumesa wabaye uwambere mu bayobewe wagwana we urutogo wawe umviriza utugiye guhigura ntivyumvikana ihera abasha akana k'ubwenge wakabaye ngaha uyu umwana wanje n'uyisha beti ibereho umwana ibereho reka nakeke kiwerewere mwana niwe mwana wanje fese sha ndewe nawe wowe kangahe yego sha mwana ahubwo papa ingagenda kubwira oya utarambwira sanza bize ko ukomeye wumvise ubwihe bwinshi uburenzi nabaye urabona bamamagaye abandi bose bari uvuze ati bagusomye abandi bose baratashe urumva wewe urumva nta n'undi munyeshuri igeze yumva izina ry'iwawe urumva warazatashe Yesu n'ibyo mana n'ibyo waremye ababana b'Urwanda subiramo twumva uvuze wabaye gute siniko cyabura neza wabaye gute abandi bose basohotse bagusomye abandi bose basohotse
ngira ikintu gituma wewe bagusomye wenyene abandi bana bose bataje ko sinabyumva neza mu gihe n'inzinjira kubera papa Jeff ubwenge kandi papa wewe barakuba kubera jewe bashatse kunsoma ndumye abandi bose babasomye bashatse kunsoma ndumye mwibanga nariko ndaryagaguruye ubu sanga nawe uri tonovide nta bwenge ufise Paolla aje no gufata kuzingazinga Paolla kuzingazinga agushira mu mufuko Paolla wafise ubwenge wewe be mana yanje mana ubukana bwanyu jewe ndawugirene papa ahubwo mwamuguma mumwenga ahubwo nje n'ufise ubwenge wafise amajambo papa none kuguma umwarira gaje nabaye bambere mvuye inyuma mana yangu we uwa mbere uvuye inyuma Marure rimwe abona amashano y'ubwa Soundpick TV.